gituma je rero abakobwa sindabaha ikibaza kinini ariko umutwe wacu nta bunebwe ufise ya deja twaragiye hamwe turabona ko gukorera hamwe bizana izindi mbaraga bitanga izindi nguvu sawa tumaze kubona uko navuga ko twari twicaye hamwe bivanye uko twabona ko ukoreye uri yakoze kwiwe nanjye nkakora kwanje uza gusanga hari ama espace ari vide me cyatwiyumvira kuja hamwe dushire hamwe ya dukuriye hamwe twotera imbere ya yarize subscribe subiramwo bakavuga ko tabakaja subscribe nta kibazo tu kuko ego sitovuga ngo tubivuga cyane gose kuko meme turi abarundi nta vyongereza nta kibazo tuvuga ikirundi tuko vyamera kose tu barabizantu batya ni jewe igipeti kidateshanya apeti ishaka kuzambara ikoti atari sarubeti ni jewe umwanya munini niruka n'amanoti mura neza kugira ngo sinze nambare minoti abakobwa banyandikira makete ongo nindabaha amashanete niba kijya ama brochette bama bagomba kwirira omelette ya hari shaka hari inzira ishika komeza ukora nishaka Hello guys, bakunzi ba EcoBuzz TV n'abakunzi ba Khalid Promoter Mr. One Time woza wombona ndakora byinshi benshi bakigana nkazana ibikorwa bakazana amajambo every day of time muzi uko Mr. One Time Khalid Promoter mbandi kuri micro ewa ni EcoBuzz TV nga banzugire subscribe tugire kubandanya kora umuti murabona dufise abatumire babiri nga bituzi ni bande bagenzwa niki reka baze kubibwira bonyene ni bande reka tubegere fresh bro sana tu meze fresh yani tu mumpande zose ya ndameze fresh mbe witwa nde okay ku mazina yanje nyakuri y'abavyeyi banyita Richard Ndwaye ya Richard Ndwaye hama amande y'ivyo kuzina ry'akazi kanje ariko umuziki muri game banyita Rich B ya niyo mazina yanje mazina Rich B ya Rich B Rich of Burundi mu yandi majambo mbe Rich B abakora iki okay Rich B sanzwe ndumo entrepreneur ya yandi majambo muri korera twiwe mimi napambana tu kivyangu ya nico gituma tuko twagabya dutsinde ya ego sanzwe nkuru twanje tu ya mbe nka Rich B iryo zina warikuye okay Rich B ku bantu batazi Rich B ni inde Rich B ni iki ryavuye so Rich B ni izina ryaje rikomoka he muri Richard ya ku bantu bize canke bazi vyinshi bacumva Richard mu yandi majambo cha dukuramo Rich ya Rich sinzi ko tuvyumva maana yake Rich ariko rero kugira ngo basi batumenye ya twace dushira kandi kantu ko ubwenge akabijya yabakita akabijya ko batabizi ariko B Burundi ya Burundi is my country nashimye gusobanura n'abandi hari abandi baricime abazoboneka n'abazobanyitira kandi bazobakora nka jewe Rich kuko nkora nka Rich nyene ubwanje ya reka twegere uwundi mugenzi wawe sawa maprada fresh bro safi sana ni gute none ndabeze bye kumekazi cyane gose mbe amazina yawe witwa nde ya nitwa Future G amazina yawe y'ukuri nitwa Tuyambaze Hammond ya mbe Tuyambaze Hammond uvuke bon
nk'ukuntu tubibona nkinde kizigenza uyo group yani bo ni jenye wewe nyene Shuchaji mukuru uyu cyari wewe none ninde mukuru ni jewe tu wewe ndamusumva imyaka nyene ndamusumva imyaka tutabeshanye yego hanyuma Shuchaji ukuntu tubibona nyene n'umuntu ari hasi cyane aracyari mu upcoming nk'ukuntu mubona abandi bantu bariko barakora mbe namwe muriko murategura iki mu kazoza kanyu mbo nkuko tubona abandi dukora ariko barakora natwe muri kazoza kacu tuko turashaka kubaka izina mu majambo cyacishije mu kuririmba kugira twubake igihugu twongere tubake no Burundi kumbure kugira bose baze bavuga ati aba bana nubwo ari bato barashoboye bafite ibyimviro byiza bafite n'imigambi myiza yo guteza imbere igihugu n'iryo shimikiro dufise twebwe style zibiri mushoboye kuririmba turarimba R&B ubwanje ndarimba R&B mwodufasha kapela y'indirimbo mumaze gukora go tubikora none tangura hari shaka hari inzira ishika komeza ukorana ishaka ibinebwe ntidushaka oya dushaka bakora muri leta nkozi ibinebwe ntidushaka oya dushaka bakora muri leta njeyi ewe wamuremye zinduka we ukora utwawe zinduka nawe ukora muri leta zinduka reka kuryamira zinduka ugende ku mirimo uri metero kimbura ingonera nk'ukuntu turinze turumva iyo ndirimbo yanyu muri ko muraririmba ni indirimbo nyiza mugabo bijanye na conseil urumva mwashatse gushika kuki muri ibyo mwashatse kuvuga nka message nyene mwashaka gutumira abantu message twashatse guhamiriza abarundi ku kivi kuko hari abarundi usanga basamaye bashaka kurya badakoze ugasanga umwanya munini yabawumara mu marigara kandi bikorwa bihari bo bakarindangureka ngo agatelefone ngo gasone bahamwe no gukijya diri mese uko gakwiye kumera umuntu wese arafite ubushobozi bwo gusatira nyene yakarondera twashatse rero gukebura abarundi kuko hano turi muri leta nkozi leta mvyeyi leta ikunda abantu bakora natwe muri Vregi dushaka nyene abarundi twongere tubibutse yuko dukwiye gukora nyene kugira Burundi dufite no munsi twubake nyene ubundi busumvya ubwiza ubunya dufise impanuro zibiri ku bantu badashaka gukora vraiment badashaka gukora na Paulo yarabivuze ati udakora ntakabye vraiment umuntu arashaka gukora namubwira ko atanu nahamaze fashitse swate udusanga uri no babwira ati twese tuzinduke ku kazi dukore n'iryo soko giterambere ukora vraiment buri umuntu wiyubashe mu jambo rimwe reka tusubire kwa ndiko naenda so nari ukuntu twumva izina ryawe riratandukanye n'abandi savant ibintu byawe ni by'aba millionaire hanyuma Rich none arakunda abakobwa Rich nkuze kubivuga mu mpande zose aho mba ndi hose so benshi ndakunze kubabwira uko ndi bo bishobotse nikora n'umugabo ndababwira ati ni jewe igipeti kidateshanya apeti ishaka kuzambara ikoti atari sarubeti ni jewe umwanya munini niruka n'amanoti nkora neza kugira ngo sinze nambare minoti abakobwa banyandikira makete ngo nindabaha amashanete nibakijya amabrochette bama bagomba kwirira omelette nico gituma je rero abakobwa sindabaha ikibanza kinini ariko amande y'ivyo sinobashira kure yanje kuko ni bamwe numwe cyanye numwe mu magufa yanje en plus sinoce ndabashira kure cyane turashaka kuzagura umuryango nabo ariko sishaka kwino ncuro kubivanga mu kazi kanje kwino ncuro canke muno mwanya cyangwa kino gihe twirukana iki n'ubuzima kugira ngo tuze turonke inoti turinda minoti kuko ni irongo yukenye usanga urongo yutifuza none nka Rich umupolisi amufashe aramuririmbira cyangwa ari SP jero mu mpanye no mupolisi premièrement sanzwe ndi murundi ndabanza nyumva ko ndi murundi sinumva ubwoba bwinshi cyane umupolisi turavuga Rich izina ryawe kuno turizi sawa turubyumva riremereye cyane mugabo ngo Rich niyo kurikira iyihe karite umudemo niyo muri iyihe karite basi Rich atakurikira mu icambere jewe
ubwanje nkunda umuntu sinkunda ahaba ça c'est un deux ntitugenda dukwirikira ubutunzi umuntu tumusangana ariko tugenda dukwirikira iki ineza y'umuntu canke ivyo yagiye akora canke ku buryo nubwo baza ati nigiki wakoze acha kwishura sawa anibaza ko tuvyumva kimwe mu ijambo rimwe sinkunda ahantu ariko nkunda umuntu nindazanya idea yo kwinjira muri mukore club bo kugira ngo so ninde yazanye iyo idea okay idea kugira ngo twinjiye muri frege antuka twe turi abajene tuhora dukoresha umutwe cyane umutwe wacu nta bunebwe ufise deja twaragiye hamwe turabona ko gukorera hamwe bizana izindi mbaraga bitanga izindi nguvu sawa tumaze kubona uko navuga ko twari twicaye hamwe bivanye nuko twabona ko ukoreye uri yakoze kwiwe nanjye nkakora kwanje uza gusanga hari ama espace ari vide me cyatwiyumvira kuja hamwe dushire hamwe dukuriye hamwe twotera imbere mwahuye gute basi okay antuka General mu brother Future G dusanzwe tuzinanye cyane twaraniganye muri class kumara kwigana dusanzwe turi naba muri famille hari ikintu muri famille dusanzwe dufana nawe ego ni naco gituma utotubaza ngo mwahuye gute urumva ko twanahoze twigana en plus de cela no muri famille dusanzwe duhagaze bwuma intambamye mumaze guhura nazo basi na club yanyu okay intambamye nizogenda zibura nova ko premièrement niki ni kwa kuntu gerondera amahera kugira ngo ushike ku ndoto cyangwa ku kintu cyawe ugasanga kure yagomba kuyacakira nayo agusiga tuvyemezanye amahigwe ariruka natwe twagomba tuyirukako iyo ni intambamye imwe novuga ku bijanye niki n'ubuzima amahera ubukene bugenda bwivanga mu ndoto zacu ego mufise audio zingahe okay twe dufise indirimbo dufise ni imwe ariyo twise zinduka dutumira abantu kuja hehe ku kazi na video murako okay video nakubwiye video bado ntirasohoka ariko iri nyuma ego mbe akajambo kamwe ku bakunzi ba EcoBus nam kesho zibiri za nyuma ego shaka kukubaza ego mbere iki yumva mu gute muri game y'umuziki so ukuntu niyumva muri game y'umuziki niyumva ko ndikindi kintu ni kuvuga ukuntu niyumva muri game niyumva ko ndi umuntu kandi akomeye ndiko ndabikora ndabikunze ego Rich abasani bangahe mu Burundi bakwinspira ngahe okay jewe mvuze ngo ni Satubi canke Fiso noba nkubeshi jewe ni kuvuga iki abo bose ndabakunda nk'abaririmbyi sawa en plus nagiye kubikunda kuririmba canke kuvyiyumvamo numvise ukuntu bose baririmba canke ukuntu babikora neza ensemble en plus de cela uri umuvyeyi udashaka kugirane gushira urwango hagati y'abana kirazira gucagura umwana ngo ujye umugurira impuzu uricu ucu umugendeza gusa reka basi wamaze kutubwira ibintu bikwinspira mu Burundi gusa ni watubwiye abantu abari mugabo reka tusubire ku mugenzi wawe nawe tumubaze ukuntu bimeze kuri we bro ni aje sasa fresh kabisa naona mko mepoesha napoesha kabisa hata jasho tu none bro nkawe abasani umaze ufise icyifuzo basi icyizere yuko uzokorana nabo gusa naho ukora gute Boje nukuvuga ko tutuye turagenda hirya no hino bisanzwe mu Burundi hari abaririmbyi benshi cyane gose mugabo tumuririmbyi numva nyene kanya numva nkunda cyane gose ndakunda Satubi cyane gose kuko ndamukurikirana cyane yaga nageze no kuba nigishwa no gutamba n'abajya badansere biwe bituma nanjye nkunda Satubi cyane ahari ryari hari kuva ma 2014 gushika ma 2018 fara Barcelona Real jeno fana Barca mwijambo bye kweri Messi yabasi none babashatse nkamwe bwe nka club bo bakurahe mbo twebwe uwo badukeneye turahari mbo nko kuri rezo social turafite YouTube turafite page hama bisiga navyo badukeneye yaduhamagara kuri telefone page yani itabuka ni Village yonyene gusa akajambo kanyuma kagasoni karubi kuri EcoBus yaga ndaganda bashimire cyane gose
Nshimino TV Ecobass ibintu bimeze neza cyane rwose hama nongera usaba abakunzi b'umuziki ndundi badukurikirana cyane rwose kuri YouTube yacu iracyari nkashasha no tugitangura umugwi wacu badukurikirana cyane rwose badukwita subscribe ibintu bimere neza cyane rwose Rich yo brother ntacyo uvuze kuri Ecobass nawe. Okay, reka tubashimire cyane byimva mutima ukuntu mubikora neza mu kudufasha kugirane kugeza hejuru umuziki cyangwa ibikorwa by'iwacu nk'aba vregi ou bien vrege twahisemo kuvuga vrege kubera iki iyo gay garuka kenshi n'umwana yiga mu wa gatatu asanzwe abizi ego hama turabashimiye cyane mwabikoze neza ukuntu mwatwakiriye nejo kandi cyangwa hirya y'ejo bana natwe kugira ngo dufashanye yani uni support na mimi ku support hivyo brati dushaka dufashe kaboro kamwe bwira abakunzi ba Ecobass TV mugire subscribe abakunzi ba Ecobass TV bagire subscribe baje okay abafana tuje kuri Eco B TV dufyonde kuri subscribe comment share and so on n'ibindi tu mwandi machambo ukora ko tubasezere reka basi tumubwire n'ubu nawe atubwire wabwire subscribe so yarize cyane subscribe subiramwo bakavuga ko utavuga subscribe nta kibazo tu kuko ego sitovuga ngo tubivuga cyane gose kuko meme turi abarundi nta vyongereza nta kibazo tuvuga ikirundi tuko byamera kose tu barabizantu batya kugira ibintu bimere fene aruvuga ati nkadano arakantu gakengeri ko barakazi kabengero barakavuza n'ahandi genda udode ko gusa wegiye kuneza imbere jewe agaterme ko kubasezera bakunzi ba Ecobass Ecobass turakunda cyane gose na Vregi muzure namwe mudufasha mudukurikirana kandi mwanakoze cyane gose nejo ni dukenera tuzoba tuhari merci beaucoup okay nkuko mubibona abakunzi ba Ecobass mwari kumwe na Mr. One Time Khalid Promoter kuri micro kunyuma kamera mwari kumwe na wa mutipa dakunda kuvugwa mu izina reka ndababwiye yuko n'ibintu byari biryoshye biri fresh mwitega ibindi biganiro biraje biri mu nzira bibazana ibintu biri waka murazi yuko Khalid Promoter n'umunyarusaku ahora bazanira ibintu biri fresh nyene so thanks duhore undi munsi nyene